hashemagizwe izina rihoraho ry'umwami. Turumva dushimira cyane Imana kubwa buri mugisha iduha buri munsi buri mwanya. Ndizera ko buri munota buri segonda turabona umugisha w'Imana mu buzima bwacu. Cyo gituma dushima cyane kandi cyane ko yadutoranije ikadutoranya kugira ngo tube mu butumwa, kugira ngo tumenye ino ntumwa. Mwabona ubutumwa bw'ubugingo budashira, mw'ubutumwa budushitsa kugushitswa kw'amasezerano y'umwami. Ni byiza, turipfuza kandi kurungikira intasho zidasanzwe mwidata mukundwa n'inshuti Revera Jose Benjamin Perez hariya Puerto Rico. Amenye ko turiko turamusengera buri gihe twama twunze ubumwe tumusengera, dusaba Imana ngo muhezagire, murongore, mukoreshe buri munsi cyane gose. Byiza cyane, murashobora kwicara bene data. Mwidata Jose Benjamin Perez yaduhaye kino cigwa, ibanga ry'ijwi rirenga rimeze nk'iry'inzamba ku munsi wa nyuma. Ubutumwa bwiza cyane nibwo tugiye kunezezwa nabwo muri kano kanya. Imana ishimwe kubwo kugusigwa kwari kuri muri mwedata William Soto Santiago, aho Imana yamurongoye kutuzanira uno muco wose. Mwabona ubutumwa butangaje cyane, ubwari bwarateguwe, bwari bwaraganywe n'Imana uhereye ku visi itararemwa. Buri mu byanditswe ko we azorungika abamarayika biwe n'ijwi rirenga ry'inzamba kugira ngo begeranye abatoranijwe. Ubu ni ubutumwa bwari bwarasezeranywe mw'iri jwi rirenga ry'inzamba. Hari nabyo kandi yavuze ati, jewe Yesu ntumye mu marayika wanje. Afise iyi ntahe ya Yesu Kristo mu mashengero yose n'ubutumwa, canke nk'uko yavuze hariya mu gice ca nyuma c'ivyeshuro Yohana, ahari ibyo byose nivyo. Aya majambo nayo kwizerwa, nayo kuri, kandi umwami niyo Mana igera impwemu z'abavugishwa nayo. Yatumye mu marayika wiwe kugira ngo atumenyeshe bino bintu byose bigiye kubaho vuba. Nuko rero twebwe dutegerezwa kuba turiko turashimira Imana. Kimwe mu bintu ikintu ndiko ndasengera kandi nsaba umwami, ndibaza yuko amarindeti yanje nayibagiriye hariya. Nsaba umwami ni ku bijanye n'ibi Yesu yavuze hano mu gice. Ngiye gusoma 2 canke 3, hanyuma ndaza guca igice ca 17. Urakoze cyane. Mu gice ca 17 mu gitabo ca Yohana Mutagatifu, aho yavuze, sinsabira abagusa, ariko ndasabira n'abo bazonyizera ku bw'ijambo ryaba. Mwitegereze, umwami yaradusengeye. Sinsabira abagusa bari hano ku bwaziga ntumwa, ariko ku bazonyizera ku bw'ijambo ryaba. Ijambo ryabo ryarakwiragiye rirashikana kuri twebwe, natwe twararyizeye. Ivyo biri muri Yohana 17 umurongo wa 20. Kandi niki we yariko arashaka? Kubera iki we yariko arasaba bino bintu? Kugira ngo bose babumwe nk'uko wewe, o Data, uri muri jewe, nanje nkaba muri wewe, ngo nabo abariko babumwe
muri twebwe yariko arasenga kugira ngo tugumane ubumwe, kugira ngo tubumwe, tugire umubiri umwe, umukuku umwe, umwungere umwe, uguhishurirwa kumwe. Murabona, ntihakwiye kuba ibice mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Twebwe dutegerezwa kugwana tukanigana, kandi tukagwana turi mu bumwe, kugira ngo n'umubiri w'ibanga wa Kristo ugume uri mu bumwe. Murabe igituma yasenga, yavuze ngo yavuze icyo yasengera kwari kugira ngo babe umwe, nk'uko wewe data uri muri jewe nanjye nkaba muri wewe, ngo nabo abe ariko baba muri twebwe, ngo isi yizere ko ari wewe wantumye, nanjye nabahaye ubwiza wampaye, ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe, nk'uko data Yesu na data bari umwe, ngo babe umwe, jewe mbe muri bo nawe ube muri jewe, ngo bahingurwe babumwe. Murabe ibyo yereka arasengera, ati sinsabira abagusa, ariko nsabira n'abazokwizera kugira ngo babumwe, kugira ngo batunganywe babe mu bumwe. Isengesho rya Yesu ngaho ryari iry'uko kugira ngo abantu baba mu bumwe, kugira ngo babe mu kwizera kumwe, mu burongozi bumwe, kugira ngo aravuze ngo ngo bahingurwe babumwe, kugira ngo isi imenye ko ari wewe wantumye, ukabakunda nk'uko nanje wankunze. Nuko rero hari ikintu kuri jewe ari cy'ingirakamaro cyane. Ndabona ico mwemu wa Kristo ari mwemu wa Kristo igihe yigaragaza agatanguza ishengero ryiwe, yari yiteze yuko iryo shengero ryogira ubumwe butunganye. Jewe nzonigana ngwane kugira ngo mwese, ariko mwese kandi munigane mugwane kugira ngo tugume twunze ubumwe, nk'uko mwemu yera yabitubwiye biciye muri mutagatifu Pawulo igihe yavuga mu Bikorinto ba mbere 1:10, yaravuze ngo ndabinginga bene data, ariko ndabinginga bene data mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, mwese mube imvuga rimwe, twese tuvuge ikintu kimwe, tuvuge ubutumwa bumwe, uguhishurirwa kumwe, umuco umwe, mwese mube imvuga rimwe, mwese mube imvuga rimwe, kandi n'ibice ntibiremwe muri mwebwe, ariko mutunganywe rwose hamwe, muhuje umutima n'inama, Murabona icipfuzo c'intumwa ngaho, intumwa Pawulo, kandi ntiyari Pawulo ubwiwe, ariko yari mwemu yera, niwe yari karamusiga. Ugusigwa kwa mwemu kwaduhaye turakubona kandi mu cipfuzo ca Yesu, mwari gasengesho Yesu yasenze ko mwobumwe ntihabe ibice hagati muri mwebwe, ahubwo tugume twunze ubumwe, tuvuge ikintu kimwe, twese tube mu bumwe, dufise ivyiyumviro bimwe, ndetse duhuje umutima n'inama. Ndetse mwarumvise n'ingene mutagatifu Pawulo yavuze mu Banyefeso 4, arico ari ikintu
icanditswe twebwe twese dusanzwe tuzi, nico gitumye mbinginga jewe imbohe y'umwami wacu ngo mugende uko bibereye ihamagagwa mwahamagawe, mwiyoroheje rwose mufise ubugwaneza, mwihangana mubabariranira muri mu rukundo, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro. Murabona yuko dukwiye kugumana ubwo bumwe, tukazigama ubwo bumwe, mushishikaye kuzigamisha ubumwe buva kuri mwemu umugozi w'amahoro. Hariho umubiri umwe na mwemu umwe, nk'uko kandi mwahamagariwe icizigiro kimwe c'ihamagarwa ryanyu. Hariho umwami umwe no kwizera kumwe no kubatizwa kumwe, n'Imana imwe, niyo Data wa twese, asumba bose, akoresha bose, ari muri bose. Ndetse muravyo ngaha nico Pawulo atubwira mu Bikorinto ba mbere 12:12, aho naho nyene muhandike, n'ingirakamaro cane. Nk'uko umubiri ari umwe, umubiri n'umwe, ntabwo umubiri uciyemwo ibice, twese tugize umubiri umwe. Aho tuba turiko turavuga ku mubiri w'ibanga wa Kristo, ishengero ry'ukuri rya Kristo, umugwi w'ukuri wunze ubumwe muri mwemu yera, umugwi w'ukuri urindiriye isezerano Imana yatuzaniye biciye muri marayika wayo ntumwa, umugwi uzi ukuza kwa kabiri kwa Kristo, umugwi wamenye ukuza kwa kabiri, ubutumwa bwiwe. Uwo ni wo mugwi ari umubiri umwe, ugira ingingo nyinshi, kandi ingingo z'umubiri zose naho ari nyinshi, ari umubiri umwe. Niko na Kristo ari, kuko muri mwemu umwe twese ariho twabatirijwe mu mubiri umwe, ngo tube umubiri umwe. Ni muri mwemu imwe, naho boba abayuda canke abagiriki, naho boba abagurano canke abidegemvya, kandi twese twanyweshejwe kuri mwemu umwe. ntihakwiye kwinjira iyindi mwemu atari mwemu y'umwami, kuko yozana umubabaro, yozana ibibazo, yozana ukutagubwa neza hagati muri uwo mubiri. Ategerezwa kuba ari imwemu imwe, ya mwemu nyene imwe yagendagenda yatambatamba hejuru y'amazi igihe ivyaremwe bitari bwaremwe. Niyo mwemu nyene yabayeho mu ntumwa z'imbere y'umwuzure, kandi niyo nayo mwemu yabayeho mu ntumwa z'inyuma y'umwuzure, muri Aburahamu, Isaka na Yakobo, mu bavugishwa, kugeza no kuri Yohana no kuri Yesu. Ni nayo mwemu nyene ya Kristo, ariyo mwemu Kristo yariko aravuga ngaho muri iryo sengesho, yariko arasenga no kuvuga ngo iri shengero, uno mugwi bose bagira buno bumwe butunganye, kuko jewe ndiko ndasengera ivyo, kandi nditeze yuko namwe nyene musenga kugira ngo buri gihe tugume turi mu bumwe, dufise ukwizera kumwe, dufise ivyizigiro bimwe, tugire uburongozi bumwe, umuyoboro umwe, kandi ivyo nivyo umwami ashaka. Ni navyo yavuze hariya. Ndizera yuko bene data bose abazi cane bene data bazi ukuza kwa kabiri k'umwami, bazi ubutumwa bw'ukuza kwa kabiri k'umwami, bafise icifuzo kimwe
ca twebwe twese ko twoba umubiri umwe, ko twogira mwemu imwe, ukwizera kumwe, ugwishurirwa kumwe, umuco umwe, umugisha umwe, vyizigiro bimwe, amasezerano amwe, twese tukagendera mu burongozi bumwe. Ese umwami wacu yoduhezagira kandi ese Imana yoduharira buri kintu cose gishobora kuva kuri twebwe tukagikora nk'abantu, itwemerere ko mwemu yera atugumiza mu bumwe, kuko nta kindi uretse imwemu imwe y'Imana, nta kindi kintu gihari. Nk'uko Branham yavuze ati mwemu wa Kristo, mwemu w'Imana hamwe na mwemu yera ni mwemu imwe, ntabwo ari mwemu zitatu, ariko ni mwemu imwe. Kandi iyo mwemu niyo imwe rudende ituma haba ubumwe mu mubiri w'ibanga w'umwami Yesu Kristo. Ese Imana yodufasha kuguma tumeze uko. Turipfuza kwakira mwendata Jose Benjamin Perez muri na mirongo buri gihe adusomera, ariyo tumaze kumenya ku bw'ijambo ry'umuvugishwa. Tumaze kumenya yuko iyo mirongo yose ari igice c'ubutumwa ubwo tuba tugiye kumva. Nimba bariko ararondera iyo mirongo ijanye n'ubwo butumwa nyene tuba tugiye kumva, kugira ngo intumwa niyatubwira ubwo butumwa, nuko tuze kuba twamaze kugira iyerekwa ryagutse ry'icigwa intumwa iriko iratubwirako. Nico gituma dusenga Imana, tumusengera kugira ngo Imana imuhezagire kandi imusige, kandi azane bino vyanditswe arongowe na mwemu yera. Ese vyoba bityo, reka twakire hamwe natwe mwendata mukundwa, inshuti Revera Jose Benjamin Perez Matos wa Puerto Rico. Ni vyiza, turashimira umwami. Mbega ubutumwa, sivyo? Murabigene biri muri Bibiliya, ingene umwami yatubwiye yuko azotuma abamarayika biwe n'ico rirenga ry'inzamba kugira ngo begeranye abatoranijwe. Murabe uwo ari we, ni marayika, rino juru rirenga ry'inzamba ni marayika umwami yasezeranye ko azoza mu gihe ca nyuma. Uyu mumarayika ari muri Bibiliya yose, ari mu isezerano rya kera, ari mu isezerano risha, kandi cane cane mu gitabo c'ivyahishuriwe Yohana harasezeranywe kandi haravuzwe, haratangajwe muri ubu butumwa, buno butumwa bwo kwegeranya abatoranijwe. Kandi namba twegeranya no kugira ngo tugume mu bumwe, nk'uko twabibwiwe na Revera Jose Benjamin Perez. Ubwo bumwe buzanywe na mwemu w'umwami. Igice we yadushiriyemwo harya yadusomeye, ingene atubwira ko azoduha ubwiza bwiwe, teofaniya yiwe. Teofaniya, iyo teofaniya buri mwana w'Imana afise, ituma habaho ubumwe mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Ntabwo ari igikorwa gisanzwe, ishengero ntabwo ari ikintu ciyumviriwe n'abantu, nk'uko canke nk'ikintu bempirimye bagwije mu magwizo y'ibitabo. Ni umubiri udasanzwe, aho Imana uhereye mu ntango yari yaramaze kwandika mu gitabo cayo abatorejwe bose ngaho. Kandi uwo mubiri wa teofaniya waje wigaragaza, nk'uko umwami Yesu yavuze ati, ngiye kubategurira hanyu, ko ngiye kubategurira hanyu nzogaruka. Nuko rero ni igikorwa ca teofaniya, ni igikorwa kidasanzwe.
igikorwa c'Imana buri gihe camye ari igikorwa kidasanzwe, kandi uno munsi naho nyene ni igikorwa kidasanzwe, igikorwa ca mpwemu wiwe. Mpwemu w'umwami ari hagati mw'ishengero ryiwe, kandi aho no kugeza iryo shengero rizamuwe mw'izamurwa, nuko ari igikorwa c'ukurema naco nyene cakozwe na mpwemu w'umwami kugira ngo kizane uwo mubiri wa teofaniya. Ese Imana yodufasha gutahura turi mu kirere kidasanzwe, turi mw'isi idasanzwe, aho umwami yibereye hano hagati muri twebwe. Ese Imana yobahezagira cane. Ejo tuzogira igikorane c'abapasiteri, kizoba ari igikorane kidasanzwe, kizoba ari igikorane gikomeye cane. Ubutumwa dufise n'ubutumwa bukomeye cane. Ndizera yuko Revera Jose Benkamine Perez nawe nyene ejo azobana natwe mu gatondo mu vyanditswe, kumbura azombwira hanyuma nimba mu gatondo azoba yafise ibintu yafashe. Uko biri kose rero, twebwe turazi yuko turi umubiri umwe, ko turi mu mpwemu umwe, ko twese dufise impwemu imwe, turi igikorwa kimwe. Ntabwo hariho ibice mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Twese tugize ubumwe bumwe, kuko twese twahawe kunwa kuri mpwemu imwe. Imana idufashe. Ese ejo waba umunsi w'imigisha myinshi, muzomushobore kuza abashaka muri data Epifaniyo, ndetse haze n'abapasiteri bo ngaha, kumbure haze n'abandi bapasiteri bo mu bicungano bitandukanye. Abantu bose Imana izozana, mwese muzoba muhawe ikaze, na bene data n'abashike bacu bazoza. Gusa muze mwirinde nihaza bashiki bacu ntibaze bazana abana, kubera ko ibyo bikorane biba birebire ku bana, kumbure vyo ibintu bigoye. Kuri twebwe nta kibazo na kimwe, kuko ijambo ry'Imana twende turuhisha. Ijambo ry'Imana kuri twebwe ni ikintu ciza cane, ni ingezi iryoshe n'umugisha. Jewe ndibuka ko mwene data William hariya mu ntango rimwe na rimwe yaratubwira amasahane. Mbega murazi yuko igihe kimwe yigeze kutubwira ubutumwa amasaha 6, mwene data William, kandi twese twari tunezerewe turiko turumviriza ijambo ry'Imana n'umugisha kuri twebwe twese. Nuko rero twebwe turabizi yuko hari abana canke abantu kumbure bakuze bashaje baba bakeneye gusohoka gufata agakafe canke kugira akantu bafunguye. Ivyo turabitahura, ariko twebwe tuba tuje kwakira iryo jambo nk'uko Imana iriduha, imitima yacu tukayikingura, ivyiyumviro vyacu tukabikingura twese, kugira ngo twakire ivyo marayika w'umwami ategerezwa kuduha. N'ubutumwa bw'ingirakamaro cane ubwo dufise ejo. Imana iduhezagire. Ubutumwa bwose bw'umuvugishwa bwose ni ingirakamaro cane, ariko ubu bwo nababwira ko ari ubutumwa burenze cane bw'ingirakamaro rwose. Imana iduhezagire kandi idutegure ku munsi w'ejo. Imana ihezagire mwene data Epifaniyo. Urakoze cane mwene data Epifaniyo kubwo kutwitwararika, ugudufasha hamwe n'abasore badufasha. Imana ibahezagire kandi ibakoreshe cane. Twebwe turumva tunezerewe ko Imana yatwemereye kuba turi muri urushengero, kandi ese urugoba nk'uko Branham yavuze, ese goba urushengero rwo mu rugo, aho tuva mu rugendo mwebwe mukadusengera, tukagenda tukaja mu rugendo, hanyuma tukagaruka hano tubabwira imigisha yose Imana yaduhaye mu rugendo, ndetse no kubona ingene Imana yumvise amasengesho yanyu. Imana ibahezagire. Ejo tuzoba, Imana niyabishaka, azoba ariko sanga piga Epifaniyo saa 3 zo mu gatondo,
niyo saha tuzotangurirako, kandi buri gihe reka tuzoza turatangurana n'ubutumwa bugufi bwa mwendata William kugira ngo turindire ko abantu bashika, hanyuma tuce tubandanye n'ivy'Imana izo bifise. Reka turindire buze uburongozi bw'Imana ku munsi w'ejo. Imana ibahezagire, shingiye ku masengesho yanyu, murakoze cyane.